Yes, ndamwitwa mu brothers kuko dusanzwe twa brother nyene muravyumva nyene ni mugenzi ni cuti ego twakari mu talent boy cankwe umunye impano dasanzwe muri gospel rero kumusanga aha twahurira numvise imeka twoyaga kumbure manda muramutse igihe cyo kumwe hafi mbesha kwibaza ngo ninde manzwe pataje hama ndakubwira wari yes tuza kuyaga nawe kumbure ngira ngo ndaje ko ndakeka mwamaze kumubona mwanze mwandike iziragiye muri commentaire kugira munyereke yuko neza bari musanzwe bo muzi komsa duhageretse gutumakire kandi tumakire Francis ndakwagesha negose murakoze cyane Jonas maze we kwaberewe murakoze cyane ninde yakwambitse no munsi nijewe niyambitse nijewe niyambitse bivuze igihe cyose ari ukunda kwiyambika bon ego sometimes ndiyambika mugabo iyo hari nka evenement par exemple hari igihe tubifashwamwo n'abandi basanzwe babimenyereye abastiliste batandukanye ego icambe kumanda gushimye ko wambaye kano kanya ego murakoze nawe ndagusanze mu kanza ciza washajije ndetse kanza kibereye kidasanzwe kumbure ndavuga ati reka ko twari kona kera reka manda kubamutse kumbure ndetse n'abakunzi biyimbonesha kure yacu ndetse abakunzi bawe ubongere nakubone kumbure muramukanye bidasa nivyo umuntu abatwagwa navyishi bidasanzwe bigatuma kumbura ndasha kuboneka iyi misi Francis katika baragaragara hari kazi cyari ku ishuri mbega bimeze gute bon mu bisanzwe mu kazi kose hariho kuba mu gihe cyo guprepara ibintu cyo gutunganya ibintu hakaba n'igihe cyo kubitanga jeri cyo novuga yuko muri no misi ndiko ndategura ibintu rero ntiharaba rero umwanya mwiza ariko urageze umwanya wageze ababikurikiranira hafi ndazi ko bamaze kubona amatangazo umwanya wageze vuba cyane umuntu aratangura kubahereza ibintu ego sishimye kuja mu kigano kirekire kubera ko ivaye n'umwanya mufise muto ariko reka ngaruke mu gihugu basanze ngaha turi muri mariage ni mariage na je umukozi w'Imana asanzwe ashikiriza ibiganiro kumbesha kure ngaha ikigano mu ntimano yiwe hambavuye mbega mwe namwe mwaje n'umugenzi wanyu ni famiye yanyu bimeze gute kuri ngaha mu bisanzwe so muri famiye ariko n'inshuti kandi umukozi w'Imana dusanzwe tuzi yego baratwiyumviriye ko rero hamwe n'abandi baririmbyi kugira ngo tuze guteramisha muri bino birori sometimes nsanzwe ndabikora rimwe nkaja guteramisha abantu mu mamariage atandukanye yego nsanzwe ndabikora iyo hari igihe rero kenshi usanga abantu bantumye ko nkagenda kubikora rero nico naje no gukora nga naje guteramisha ico twita karaoke ego biri mu bimwe mu bintu twavuga bigezweho ndetse kandi biryosha urubanza nece cyane iyo umuntu arose abanyempano nkawe akari ibindi bintu nyene akaba ari ikindi kirere kidasanzwe umuntu aje kurema kumbure mu manza zitandukanye mbega ko bwawe nk'umuntu ashaka kuba yifuza ibintu mwene ivyo usanga hari abantu usanga ari ryambere aca akavuga atoke ndabona mugabo cette fois ndifuza yuko umuntu rubanza Francis kumbura kumwe n'abandi bagenzi be boza kuduteramisha biba bimeze gute bon biroshe cyane c'est juste kuncontacta ama tukabivugana kubera ko nkuko nabibabwiye nsanzwe ndabikora ndabikora ari umuntu yifuza ko urubanza rwiwe bigenda neza ayo contact hama tukavugana sanzwe mfise band yanje y'aba musiciens urumva nyene biroroshye cyane biba byoroshe hambavu ya contact ni gihe kintu umuntu ashavuga ati ashakwa yibengekanije imbere kana ko contact uko ari abantu baramaze gufata hariho ikintu abantu muri gospel twamaze gufata aho tudashaka gutaka agaciro k'abaririmbyi ugasanga umuririmbyi just aje kumuhamagara umvaje kuririmba ukamenga nkumva ngo uje kurimbira Imana ariko ni byiza yuko tuza twabwiza uko twabwira ati nivyo ntituriko turavuga ngo ni ibintu biri ngo ndiko turaguzanya tuguzane ariko kugira byorohe inze naberewe bishitse déplacement nze kwifata byoroshe nacaca ingene ziba zigoye mu ijoro mfata taxi singene n'amaguru mvuye kuririmba kameme mbandushe ongera uhishe n'amaguru urashaka kuvuga ati ni kubiri kose nimwumva bavuze ko abakenewe nibi ntibizo batangaza ego nk'uko uri kurabivuga urumva hari amakonsommation biba bisaba nawe nyene urumva umuntu arinza kurondera antuka ategerezwa kuba yiteguye mu buryo
nibaza yuko ivyo ni ibintu biva mu kiganiro mukavugana n'umuntu hama mukaraba ico mwumvika ico mushikako ariko twizere yuko katawugira ubwoba yuko ubwo buryo bwa buri hejuru cyane rwose umuntu acagira ubwoba oya biravana n'ibikorwa ashaka bivana na produit yifuza kuko no mu isoko niko bimeze wifuza produit y'agaciro uriha menshi kanatsinda gakeza karigura nuko ego kumbure ngira ngo nivyo bari basanzwe benshi babikora kumva cyo usanga ari undi muntu ariko adukurikirana atari bwayimenye canke yahora bibona mu gakabari yaca Francis ngakubwanya vraiment jewe ndemeza neza yuko ari umunyempano kandi umuntu aciye bugufi vyongeye aha agaciro igikorwa ariko bisigura yuko nimwamwizera canke nimwumva ko mwo mugomwa ari ngaha akugira abikore ego imbere ko ndangiza jewe ngenda kugorere kabisa ngenda kugorere ubwo tutarija muri mudo kuririmba ariko ugira akantu vraiment gatoyi kugira nyene udutera amatsiko hama ucusubi tubwira ati umuntu mbere kwitegura vye kuko vyanje mashaka kuba murakwikirana na Francis Destin ibimwe n'ibyo avant yuko ndirimba reka maze mbere kuri icyo herejeho ibikorwa by'iwanje ndafise amapage yitwa Francis Destin YouTube Facebook Instagram naho ni Francis Destin 257 nibaza yuko abantu barashobora kuba barakurikirana ibikorwa byanje baciye ngaho hari ama video murashira kuri Facebook hari ibyo mpora postinga kuri Instagram nibaza yuko umuntu akeneye gukurikirana ibyo ndiko ndakora ashobora kunkurikirana kuri izo mbuga hama indirimbo nazo gabashi ndirimbo indirimbo yiwanje canke yari akarimbo kiwawe kame muraze ko twe dukora ivy'iwawe ibyo bandi navyo tuzobigaruka ko mu nyuma okay ndizera ko ivyo wabuze kuri je bigoma byoroha nzobibona ndizera ko aho wabuze kuzonshitsa haduka hamanuka nzohagera singekeranya kw'imigambi yawe kuri je ariyo mahoro n'ivyiza reka tugeze aho vraiment indirimbo murayizi kuri YouTube yaruka muje ko mushe mukurikirana indirimbo iryoshye cyane rwose mukurikirane nk'umutsi afise ibikorwa bidasanzwe reka kugira ndabakanya ko bana ibikorwa ndagushimisha cyane rwose murakoze cyane mugira umugisha cyane rwose ego numva no bana nabo bashima cyane rwose muri rusange mu bavyumvise Francis Destin arabwiye yuko afise ibikorwa ikategura na hanyo kuja kuri Instagram kuri Facebook kuri YouTube ndetse n'andi hose mugakora ibikorwa vyiwe Yeah.